Bakunzi bahori CANAAN TV numunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Mukunzi mwiza, nje imbere yawe nguhimbaza, nje imbere yawe ngushimira ubwitange bwawe, nje ngushimira ingene watugiriye neza kuko uyu munsi ntitwari kuragwa ijuru yataba wewe, ariko uyu munsi turabaragwa bijuru kubw'amaraso wamenye. None mukunzi mwiza, imitima yacu irabigushimira, warakoze, wagize neza, ushimagizwe kandi wubahwe na bose mu izina rya Yesu. Senze nizeye kubyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe ni ijambo rivuga ngo ntiwoshobora guhimbara Imana utizeye Kristo. Ntiwoshobora, nta gikorwa wokora, nta kiriho, nta nikizobaho cyotuma Imana ikwemera utizeye uwo yatumye. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Baroma igice c'10, turasoma kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 4. Bene data, ibyo himbara umutima wanje n'ibyo nsengera abisirayeli ku Mana nukugira ngo bakizwe. Ndabashingira intaye yuko bafise ishaka ry'Imana, ariko si mu buryo bw'ubwenge, ko batari bazi ukugoroka kuva ku Mana bakarondera kwishingira ukugoroka kwabo ubwabo. Ntibaganjwe no kuva ku Mana, kuko Kristo ari we ibyagezwe bishikira kugira ngo aheshe uwizera wese kugoroka. Amen. Uyu ariko yari Pawulo ariko aravuga ko vy'ukuri abanyisirayeli barakunda Imana, amategeko n'ibyagezwe bya Mose baragerageza uko bashoboye kose, bakizera Imana. N'uyu munsi barakizeye, baracaresita ibitabo bingahe bya Mose, babyigisha abana babo kubare bafise ngira ngo imyaka 2, urumva amategeko, urumva barayabigisha n'uyu munsi, kuko ntibarizera ko Kristo yaje, umukiza ntibazi ko yaje. Ibyo rero byababaza umutima wa Pawulo cyane, ko yabona ubuzimire barimwo, kuko Pawulo wewe Kristo yaramwihishuriye imbona nkubone. Haleluya. Kuko muribuka Pawulo ko yari mu bantu yagezwe, yabigendera kakabyubahisha, kakubita abantu, akica abantu batabyubaha, kuko yari umuntu ku mategeko yari ameze gutya, gushika naho yica abakristo benshi, uko yabona barazimiye, abona bavuye mu byagezwe bya Mose, akabica, akanezerwa n'ababica. Ngo umunsi umwe agiye Damasiko, bamuhaye ibyete, avuga ati kuja kwica abakristo b'i Damasiko, hama ngo Kristo aramwihishurira. Haleluya. Haleluya. Ngo umuco wiwe ngo uramurasira, ngo aca yumva n'ijwi, aravuga ngo Sawuli, Sawuli, uri kumpamira iki? Ngo aca aramubwira ati urinde ga mwana? Ati ni jyewe Kristo uri kurahama, uri kurampama, kuko uri kurigishwa wica abigishwa banje, ubu uri kuhama je uko ariko abamamaza ivyanje. Ngo uyu munsi yaciye ikubita hasi aca bimpumyi. Murazi ko yasengewe na Ananiya. Hama aca atangura kugira iki? Atangura kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bwa Kristo. Haleluya. Atandukana n'ibyo bene wabo bavuga, ko bavuga amategeko. Haleluya. Ni mategeko, urumva urirenze kwicwa. Ariko uravyumva. Ariko Pawulo arahishuri gukuri kw'ijambo ry'Imana, arahishuri gukuri kw'ijambo ry'ubwami bwa Kristo. Haleluya. Ngo none tuvuga iki? Ngaha aye ku murongo wa mbere ngo bene data, ngo ibyo himbara umutima wanje n'ibyo nsengera abisirayeli ku Mana nukugira ngo bakizwe. Kuko yari yaratahuye, aratahura urukundo rwa Kristo,
arabitahura neza akavuga ati ni gute jewe noshobora kubona bene wacu batabagwa nobona bene wacu bava muri uyu mwiza bakamurikirwa n'umuco wa Kristo. Nanje uyu munsi niryo sengesho mfise, isi choma umuco wa Kristo ukamurikira abanje, ukamurikira bene wacu, abarundi bene wacu, ukamurikira isi. Haleluya. Abera abana b'Imana bakamurikirwa, bakamenya agakiza icyarico, bakamenya igikorwa Kristo yakoze igorigota ku musaraba, kuko ari kugira ngo abantu bose barokoke, abantu bose ntibaperubi, bamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Haleluya. Bamenye umugambi w'Imana ku mwana w'umuntu. Haleluya. Paulo ibyo yasengera bene wabo. Haleluya. Nanje nivyo ndiko ndasenga uyu munsi ngo Imana icomu uyu munsi umuco w'Imana ukakumurikira, ukava mu buzimire ariko ukamurikirwa n'umuco w'ijambo rya Kristo. Haleluya. Ukamenya icyo ashaka kuri wewe. Ngo ndabashingira intahe yuko bafise ishaka ry'Imana. Ngo arabashingira intahe ko bafise ishaka ry'Imana, kandi nibyo barayifise. Nababwiye ko bigisha abana babo ibyagezwe kuva ari utwana duto, bakabibatoza, bakabibigisha cy'Imana ivuga, cy'ijambo ry'Imana rivuga, mugabo ntibamenye ko bariko bavuga igitutu. Haleluya. Ariko kuri kwahishuwe, kuko isezerano rya kera ryose ryavuga Kristo, ariko uyu munsi yaraje ukuri kwaramaze gushika mu isi. Haleluya. Ariko bihishijwe amaso yabo. Haleluya. Ariko urumva ko ibyagezwe bagerageza kubigendera. Haleluya. Ko ndabashingira intahe yuko bafise ishaka ry'Imana, ariko si mu buryo bw'ubwenge, ko batari bazi kugoroka kuva ku Mana, bakarondera kwishingira ukugoroka kwabo ubwabo, ntibaganjwe no kuva ku Mana. Mwavyumvise? Bo barishingira ibintu ko bakabitondeka ubwabo, mugabo ntibashake gukora iby'Imana ishaka. Haleluya. Ntibashake kugendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Haleluya. Ariko bo bashireho amategeko yabo ariyo bashaka kugenderamo. Haleluya. Arabashingira intahe ko bakunda Imana, barondera Imana, mugabo bayironderera hehe? Mu buzimire. Nkuko n'uyu munsi ngara abantu bakunda Imana. Haleluya. Basenga Imana, mugabo ntibayisenge, ntibace mu nzira y'ishaka, ntibamenye. Haleluya. Ubashikana ku Mana uwo ari we, kuko twarabonye ko abantu bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Rero utumushikira ubwiza bw'Imana ni Kristo. Rero abatamucako, rero biragoye ko bashobora gushikira ubwo bwiza, kuko n'Abanyisirayeli uyu munsi ibyo bakora. Haleluya. Badashobora gushikira ubwiza bw'Imana kuko bataciye mu nzira yo. Haleluya. Haleluya. Rero iyo uca mu nzira itariyo urazimira kandi uraruha. Uraruha kuko yuzimagirika. Iyo ugiye nk'ahantu bakakubwira ati inzira ija naha, hama ugasanga uciye mu itari, uraruha kuko uzunguruka uri kurarondeza. Ariko iyo ufashe inzira itumbereye nturuha, ushika n'ingoga. Haleluya. Rero n'uyu munsi abantu benshi bararushe, baronderera Imana hatariho, kandi Imana ivuga ngo ndi kumwe nawe. Haleluya. Emmanuel, Imana hagati mu bantu bayo. Ariko uyu munsi Imana turacayironderera ahandi hantu, ariko iri kumwe natwe, kandi kugira ngo ibane nawe nuko wemera kuyimika mu bugingo bwawe. Haleluya. Haleluya. Ngo kuko Kristo ari we ibyagezwe bishikirako, kugira ngo aheshe uwizera wese ukugoroka. Ibyagezwe bishikira kuri we, kuko niwe wenyene yashoboye kubyuzuza. Niwe yabaye muri inosi atacaha na kimwe yakoreye muri iyi si. Satana buri umuryango n'umwe acamo kugira ngo amwagirize, kuko burya abantu b'Imana Satani igituma turonka nuko tuba dufise ibyiwe muri twebwe. Yesu nta cha Satani yari afise muri we. Haleluya. Nta muryango yaronka yinjiranamo, kuko byose byashikira kuri we kandi yarabyujuje. Haleluya.
ngo kuko Kristo ari we ibyagazwe bishikirako kugira ngo aheshe uwizera wese ukugoroka. Urumva kubera ari we bishikirako nawe ukaba aramwize acaguye ukugoroka kwiwe. Haleluya. Twambaye ukugoroka kwa Kristo, nitwambaye ukugoroka kwa ko twe ntitwoguruka ngo tugendere hejuru y'ibyage ntavyo dushobora. Satani aguma aronka ikintu arekarama muri twebwe imisi yose. Kuko twaravuganye yuko naho wiyumvira gusa ukiyumvira nabi imbere y'Imana wacumuye, naho uraba ukaraba nabi imbere y'Imana wamaze gucumura. None wumva Satani adafise umuryango yinjirana ngo akurege. Haleluya. Haleluya. Satani yamafise uburenganzira ku mwana w'umuntu kuko yamafise umuryango acamo, ntihagire uzoguhenda numwe, arafise umuryango yinjiranamo. Ariko ubuntu bwa Kristo nibwo butuma twemegwa, nibwo butuma tumunesha, nibwo butuma Imana ivuga, Kristo avuga ati uyu yaranyize, uyu ni uwanje. Haleluya. Haleluya. Twambaye ukugoroka kwa Kristo, tunesherezwa no kugoroka kwa Kristo, twambaye ukwera kwiwe, niko gutuma twemegwa imbere y'Imana. Haleluya. Rero ukugoroka kwawe ntigotuma na gatoyi wemegwa. Twarabonye ko ibyagezwe byaje kugira ngo ibyaha bigwire. Haleluya. Haleluya. Ibyaha bigwire ku muntu wese. Naho wiyumvira gusa ukiyumvira nabi, Imana iba ikubona nk'umunyabyaha. Naho uvuga nabi gusa, kandi tuvuga nabi iminsi yose. Naho gerageza ngo wikontorore, wigerageze, wigengesere, ntihagire ikosa ukora. N'umwana aragucumuza, n'umukozi aragucumuza, nabo umva. Niri mwibarabara hari byinshi biducumuza. Rero bantu b'Imana, ntushobora guhimbara Imana. Ntushobora kuvuga ngo jewe Imana iranze atari Kristo akujanye imbere y'Imana. Atari Kristo akujanye ngo uyu yaranyizeye. Nta numwe. Kuko urupfu rwiwe twaba turuhinduye ubusa. Icyamukuye mu ijoro twaba tugihinduye ubusa. Kuko yavuyeyo kugira ngo we nanje aduhindure ibyaremwe bishasha. Rero isengesho ngusengera nuko wogira ubwo buntu, amaso yawe agahumuka, amatwi yakuguruka, ukumva cyane iki jambo ry'Imana rivuga. Imana yo mu ijoro ibampera umugisha. Mukunzi mwiza, nzi kunyumva, akirisha imwe ngushimira. Watugiriye neza, wadukuye kure. Twari tuzimiye, twari dusabagiye nk'intama zitagira umwungere, ariko uraza twegeraniriza mu ruhongore rw'intama zawe. None uyu munsi turabana mu rugo. Uyu munsi ntabwo badufise ko kwegera intebe y'Imana, kuko waduciriye inzira. Uyu munsi turayishikira kandi tugahumurizwa nawe, kuduhumuriza buri munsi. Muri abanje, muri inshuti zanje, muri abakunzi banje. Ndagushimiye Mwami kuri urwo rukundo n'ubwo buntu. Icubahiro cyose kibi cawe mu izina ryawe ryera, senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.